Abavuye i Bujumbura Iwanza eka n'abavuye mu ntara ya Bujumbura cyangwa mu zindi ntara bose bari mu Cibitoke. Cibitoke amahoro n'umutekano birasasagaye. Cibitoke ibyo kurya ni wararaye, amahoteli ni sawa, ibyo gufungura nabivuze ni sawa, ibyo kunywa ni sawa. Hari urukanya rwitwa Rugombo rukuvoka ngaha Yes, ni Simon Pro behind camera kumwe na Nyama. Turi mu Cibitoke cya Rugombo, nko mubibona ni look shasha. Mukaba muri kumwe Simon Pro, nijeje nyine nganda baha makuru meza ameze neza cyane. Ashaka kubaza ati ndiye turi mu biki, nko mubibona twe turinze dufata mic na kamera tugafatira urugendo, nuko tugiye kubaha amakuru mashasha. Tugiye mu kintu bitwa Cibitoke Summer Time First edition. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byiza cyane. Ubweza hari nyamachoma and chili. Ubu naho hari Cibitoke Summer Time First edition. Nkuko rero nabikubwiye tugenda bereke ibintu bimeze neza. Murabona hari amabisi yatuzanye, amabisi ameze neza cyane. Turashitse mu Cibitoke cya Rugombo, tugera dutangure kuba makuru meza, tubereke ikiroro ko kimeze, tubereke dogodogo. Arana mubeche mutamuzi kuri dogodogo, arana mubeche mutamuzi byiza biri mu ntara Cibitoke, mugira mubibone abantu bariko bararyoherwa. Ubwezi imvura yatunyagiye twahuye n'ingorane ko uyu munsi vraiment namburiza kutwononera ibintu. Reka rero tubandanye cameraman, twagiye tubereke uko bimeze. Ashaka ubutazi kuri dogodogo ni hehe, hari biki dogodogo n'ahantu hari ibintu byinshi bitandukanye, n'ahantu nubwo ari beach, ni beach atari beach nini cyane gose, ariko ni beach kimwe n'izindi. Ndiko ndabatwara hariya nko muhabona, ndabereke ikiroro uko kimeze, abantu baje kuryoherwa, ibintu bihari, ibintu byinshi bitandukanye cyane. Ndakubwira ati gumana na Simon Pro behind camera, tukati kumwe na Nyama. Niteje nyine nshaka kubana yande ba makuru ameze neza cyane, amakuru asukuye, amakuru udashaka gusanga handi hantu atari kuri Baratamvye TV. Cameraman twagiye. Ni Baratamvye TV ngo nababwiye turi muri Cibitoke Summer Time First edition. Turi kumwe n'umuntu akomeye cyane mu bantu basanzwe ategura ama event, agira tugura ikintu bitwa Rusizi Limited. Atubwire n'ibintu biri ngaha ngo nababwiye yuko Baratamvye TV ngana ndeba amakuru atandukanye, amakuru yo mu ntara zitandukanye. Muno mwanya turi kumwe na Alenova. Alenova ni sawa? ameze neza cyane, ndaryohewe. Rusizi Limited Cibitoke Summer Time Promotion une réussite, turaryohewe cyane. Icambere na mbere prestation, ubuhezi imvura yaraguye iratwica ibintu, ariko uyu munsi nizere kati yakibazo. Uno munsi namvurirwa ni muri Sama, ni tariki 10 z'ukwezi kw'indwi, ni edition ya mbere. Mugabo ndizera neza ko iyi ni edition ni mu kwezi kw'indwi, itariki 9 z'ukwezi kw'indwi 2022. Byatwamaze gushaka calendrier. Ikindi rero uno munsi ni celebration victory party, igikombe cha Bumamuru FC coupe du président ngikira hariya. Turi kumwe n'abanyecubahiro Buramatare ngujya hariya, turi kumwe w'intara Cibitoke, abandi banyecubahiro batandukanye, abajene batandukanye baba ngaha mu Cibitoke, canke abavuye i Bujumbura Iwanza eka n'abavuye mu ntara ya Bujumbura cyangwa mu zindi ntara bose bari mu Cibitoke. Cibitoke amahoro n'umutekano birasasagaye. Cibitoke ibyo kurya ni wararaye, amahoteli ni sawa, ibyo gufungura nabivuze ni sawa, ibyo kunywa ni sawa. Hari urukanya rwitwa Rugombo rukuvoka ngaha n'ibyo gusa, abantu bako baranywa inzoga zitandukanye n'injaboka, ibintu bizeza cyane. Akajambo kumuntu atarashika ngaha muno mwanya ku iyi video nyene bace bayibona. Umuntu atarashika ngaha uno mwanya nyene, umuntu atarashika muri Cibitoke Summer Time kuri dogodogo, nyanamubwire ko yahushije ikibanza, yihenze cyane. Nahindure destination aze kuri dogodogo, Dr. Liko pale ni sawa. Mimi ni shabiki moyo wa EAC live show, kipindi cha Nova Penier na Disa Darva. Mimi kusema hii show nimetumikia tokea zamani, tumependa sana. Dr. everywhere. Uyumva gute kubonene ngo nababwiye turi muri Cibitoke Summer Time First edition.
uko mubibona abantu bararyohewe ibintu bimeze neza cyane kandi naganira n'abantu batandukanye ndababwira amakuru ameze neza cyane muri kumwe na Simon Pro Band kamenda kwati ni nyamanda kuza gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ya channel update ngira nango ndabereke amakuru atandukanye ciao